bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Mugira mugeza atega Yesu yarazutse. Mumbariza ati hari undi muntu yigeze kuvuga ko azopfa kandi akazuka bikaca biba? Mubaza. Mugira ati nta wundi atari n'abazutse nuko bazuwe nayo. Amen. Agira umuntu adusomera ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 26 ahere ku murongo wa 39 ashikane kuri 50. Nimba turiho tukaba dushobora guhimbaza izina ry'Imana, tukaba turekuriwe no guhagarara ahantu nkaha tuvuga tutagira ubwoba, nuko Yesu yazutse. Hari abantu benshi bagiye bakurikira abandi, kandi abo bandi bakurikiwe ntibigeze baheza neza nka Yesu. Ariko Yesu uyu tuvuga ni Imana nzima, yitanze ku bwanje, yitanga ku bwawe, kandi aremera arapfa kandi arazuka. Tuvugana ukuri, ntitujye mu mpwemu ya cyane, tuvugana ibisanzwe kuko twama tuvugana, sivyo none? Wewe dufate uri umwana wa president w'ubu Trump, sawa? Bakaca kubwira ati va kwa Trump uje kuba muri bidonville kanaka, tureke ma bidonville, ucuja kuba ahantu hagayitse hamwe muri aha mu Burundi, ahantu hoba hari ubukene bwa cyane ni he? Tuvuge mu ikambi y'abadeplace, ndibaza aho hari ubukene bwa cyane, sivyo none? Sivyo none? Ninde yovyemera kugira ngo abantu bakizwe ico cyonyine? Ati uri umwana wa Trump, imodoka arizo zikurerura, amadege niyo akurerura, igihe ushatse wambara icyo ushatse, urenganya abasirikare abapolisi bose barahaguruka bakagucungera umutekano, uri umuntu akomeye cyane. Bakaca bavuga ati rero tugomba kuhagira abantu bakizwa, bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Rero wewe uhindure gusa ubuzima, uve kwa Trump uje kuba muri mu ikambi y'abadeplace ahanaka batondera uduceceni, batondera intete, batondera twa yamanjegeri ya jaune. Bwana sade sana. Ninde yovyemera? Bwana sade sana. Novuga ni ninde amanika ukuboko bashaka kwigirisha, ariko umutima wawe ni témoin, roho yako témoin. Bwana sade sana. N'abadamu mwicaranye nibari barekuriwe kwicarana n'abagabo yataba Yesu yaje. Hariho kugeza uno munsi bagicira imanza abadamu kugeza bibagira ibyo Yesu yakoze. Kandi Yesu yakunda kuba hafi y'abadamu. Ibuka na wa Musamariya kwivomo. Bwana sade sana. Pasika rero kwa Mungu tuzoyiga neza, ariko Pasika ngomba ngarukira Getsemane. Wa muhungu yitwa Yuda araje n'igitero mwijoro, baje bazanye ibimuri, barashitse. Yesu abaje ati murondera nde? Baraguye hasi. Hakwiyumvira ubwo bushobozi buri muri uyo muntu ashobora kubaza turondera nde ugacugwa hasi.
baca barafonsa barabandanya. Yuda natagira isoni acaja kumusoma Yesu kugira ngo abereke ko arinde ko hari mwijoro nabo basirikare bicoge ntibari banamuzi neza. Bamujanye kwa Pilato. Pilato amubwira ngo ndiko ndakubaza ukishura ivyo wigombe. Ati ntuzi ko mfise ububasha bwo kukurekura canke kukwica. Yesu ati kiretse ubuhawe nta bubasha warumfise ko kiretse arekuriwe nta bubasha gufise ko. Inyishu za Yesu rero zari danger, ntiyakina amakomedi, irakubwira seriousement. Ati none tugire gute babaza abayuda, tugire gute? Ati mumubambe, murekure baraba mubambe Yesu. Hari igihe bisabwa ko Yuda abamwo kugira ngo Imana igomba ko gishika kiba. Nuze wane Yuda ariko gushitsa ku masezerano yawe. No, Yuda yarakunda kanoti bibiribwa ngo yaranyotora tumwe yashira pembeni hirya. Abona ati utu nibikwiriye nkwiye no kugurishanye n'amahera. Ayo mahera ya Yesu yarayiba muri ministeri ya Yesu yarayiba kajana. Nimba yari yagabanukiwe no mu kigega ati reka nanye neyo ndamugurisha. Yico gihe cyose Yesu yabanye na Yuda yaramuzi ko ari Yuda kandi yaramuzi ko yiba kandi yaramuzi ko zova mumerera nabi mugabo yamurekeyemwo. Yaramenye ko shobora kumugurisha mbwo kamurekeramo kandi akamenya ko zomumerera nabi kandi akamurekuriramu. Nawe ntugire ubwoba ntaca azokugira ntacu uzoba. Ni kugira ngo Imana ihabwe icubahiro, ni kugira ngo intsinzi yawe iboneke, ni kugira ngo imenyekane ko ufise Imana, ni kugira ngo Imana nimeruka Yuda ze yiyahure, ni kugira ngo Imana nimeruka Yuda ze aregrete mu buzima. Hari bibaza ko bakugiriye nabi bakasanga bakugiriye neza. Maze iminsi ntabatera udukuru twakarorero. Ega ndabakarorero. Umuzungu umwe yagiye muri restaurant. Nyamuzungu yari umunyamacakubiri y'urukoba ya cyane. Asanga umwirabure yicaye hariya pembeni yicurikiriye yifasha kwitama. Umuzungu acavuga ati ningere namwe abirabure ngira ndamumara maze ndamukomesha imbere y'abantu. Acavuga ati muri iyo restaurant bariyo barabazungu gusa uretse uwo mwirabure gusa yari yicaye hariya pembeni. Acavuga ati abantu bose muri ngaha ndabakomandiye izindi njya umuntu wese akomanda ibyo agomba kiretse ujya. Abantu rero baca barakomanda byinshi. Urazi muri restaurant si kenshi uhaga ujya dukenya tujyanye n'amafaranga yawe ko muri restaurant usanga zimbye ku rutingene utanga rasiyo muhira. Baca barapakira rero n'amaguru y'ikoko canke impene canke iki barajya bataraheza mugabo hagati aho acaraba wa mwirabure kugira ngo amutere umubaro gose. Wa mwirabure acavuga ati merci. Arabona araryohiwe. Akakwigirisha nuko ntaratuma ko ibindi. Acavuga ati bo ubu rero abari ngaha mwese musabe izimbye gose mujye gose muzuze mukura amafana ibinyobwa byose bizimbye. Barakomanda bakomanze yo deuxième tour wa mwirabure acararyoherwa gose arabwo afati wa muzungu ati ah bon tiens. Acamagara umuserveur umwe acamubaza ati none ujya ko ndiko ngira gutya nawe mugishigo cyo kubabara ahubwo akaryoherwa mbega bitegwa niki? Acamubwira terega niwe nyene restaurant. Ati hajya ukura mwinjiriza amahera menshi cyane nico gituma guma aryoherwa ingene bandanye umwongereza kandi ukabandanya kandi ugakomanda ukabandanya kandi ugakomanda.
haleluya. Bazibaza ngo bariko gukomesha kumbe ko kwinjiriza amahera. Haleluya, haleluya. Igetsemane Yesu yarabihejeje. Yaretse Yuda ariko utwo yigombe mugabaza ati meri meruka Yuda hava yibiyahura. Bahejeje Yesu avuga ngo aragowe uwagurishije umwanya w'umuntu. Heze iminsi Yuda amaze kubona Yesu bamufashe bari kwamerera. Haleluya. Ariko intsinzi turayifise. Yesu ntiyagiye ku musaraba kugira ngo agire amablage. Ntiyariko arakina faraja. Oya. Yahagiye kugira ngo twe tubambugwe. Zijya nkoni yakubiswe yazikubiswe kugira ngo twebwe dukire. Haleluya. Hari bariko arapfisha ubusa ubwo buntu bw'Imana. Yesu yakoze igikorwa kinini cyane ata muntu numwe yobikora. Mu bihugu bwime hari imigambwe cyangwa imihari ivuga ngo ni ya liberation, kulibera abantu. Yesu ashimwe. Mugabo sinigera numva yaba redempteur. Umu redempteur ni iki mu Kirundi? Umucunguzi. Gucungura no gukura wa muntu muri cya kibanza ukaca winjiramo. Dufise abantu badukunda sivyo none? Nawe ufise abukunda. Sindumva umuntu uvuga ngo kameme ngo bamuciriye ngo imyaka 20 mu mpima njye vraiment reka mare 10 nanje nje kumarira iyo isigaye. Arura bivuga. Tureke na 10 uvuga ati basi akamwaka kamwe nze ndakabemwo hariya. Umavarizera wenye n'umuronde abanza kubaza birebire. Ngo kweli. Bwana swe sana. Ariko Yesu yaraducungiye. Yagiye mu kibanza twe twari kujamwe. Urupfu twari gupfa niwe yarupfuye. Nitugipfuye kandi. Yamena vraiment na Descartes niyo yemera. Nitugipfuye kandi. No, nitugipfuye kandi. Ano kubwira ni nitukigwaye kandi. Amena ni zitatu zonye. Nitukigwaye kandi. Imibabaro twagize yose Yesu yarayigize. Ndio maana Bwana anasema hivi, zuia sauti yako isilie. Tena na macho yako yasitokwe na machozi. Kuko marira yose worize yarayarize. Inkoni wokubise yarazikubise. Umusaraba wabambwe ko yarawambwe. Urupfu rwo kwishe yarupfuye. Imishishagu yose yarayishizeko. Wowe uridegevya. Yataba Yesu sinzi yomba ndi uno musi. Hari umugabo yiyita Imana w'umunyakenya avuga ngo ntazopfa ngo ni Imana Yehova. Mugabo aheruka gupfa. Yesu iko juu zaidi ya kila kitu. Kandi Imana yamayemeza abandi bose bigira utumana kuwe ari hejuru ya bose. Nabwiye umugabo umwe yavuze ngo nta Mana ibaho. Kandi rero Imana rero iri très gentil. Abantu barigira utwo bigombeye ikihorera. Gentil, très gentil. Nko kumenga ni kubona. Ariko umwanya n'umwanya. Nyamugabo avuga ati Mana nimbiriho saa 6 top inyici. Hari muri Etats-Unis. Acahamagara abantu kuri stade. Bararura saa 6 mu 20. Mu 10 saa 6 iragera top. Ati sifuye namaniriho. Ayiruka mwibara namaniriho barabesha namanibaho. Ageze mwibarabara imodoka abapfuye. Abantu baravye ku masaha kumbe bo yari yihenze ku isaha yiwe yabaye delegre. Abandi nabo nibitaho kurabizabo baguma bacungera kuri ijya generale bariko bararabirako. Baje kuraba rero neza basanga kumbe Realmani ya media indi top niho apfirie. Unacheza na Mungu ni binamu yako. Hao ni shokulu ni babu yako. Basokuri babatania ababinamu bakabatania
kutania ni abavyara bakafsinisha abama mudogo ba muyomba bashangazi. Ninde yakubwiye ko Imana ari muyomba wawe? Borsa de sana. Yesu rero ivyo yakoze rijya jori Getsemane, amosozi yarize, icyuya gisa n'amaraso kiramuva, ntiwari umufsino. Nakundi Yesu yoba yaragwanye intambara nkazijya zose kugira ngo je nkire nkaca sigara mu ngorane, ntibishoboka. Amweke atoba yaje kuducungura, yaje kuducungura. Gucungura nukukura umuntu mu kibanza kibi yarari mu kakijama. Haleluya, haleluya. Tugomba twinjize Yesu rero mu bibanza byose. Haleluya, haleluya. Mu kibanza c'ingwara, ufise ingwara avuga ati Yesu, eske vyukuri ko wavuze ko ingwara zose zirangiye? Upfuye wavuze ati birarangiye, eske niyi ngwara warayikuyemwo? Mu gitabo cawe wavuze ngo nta kikunanira kandi ushoboye vyose kandi nta ngwara nimwe udakiza. Eske iyi malaria niyo yo kunanira? Haleluya, haleluya. Eske ryajori Getsemane wari kurafsina? Haje bakumanika ku musaraba bakuduza nk'ibendera, abantu bose bakubona, amahanga yose akakubona, abantu bose bakamenya ati ni wa wundi apfuye kubw'ivyaha by'abari mu isi bose, none n'ivyaha byanje byo hasigara. Hari abasambanyi bicaye ngaho, byarabananiye, baragerageje guhe ubusambanyi byarazi. Mubwire rero, hari bisuma, hari abatagira urukundo, hari byenda gutaki. Mubwire rero, n'umwanya wawe. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge. Amen. Ushire Yesu muri ico kibanza. Ndaguha iminota mike cyane nk'itatu. Mu minota 3 zo wavuze byose. Amen. Umubwire ati Yesu, ngomba kuja muri iki kibanza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ahari amarira we winjire Yesu, ahari guhemukirwa we winjire Yesu, ahari kunanirwa we winjire, ahari winjire. Yesu arashoboye byose. Amen. Injira mu isengesho. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 76 96 96 96.